Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Mama Nyishu arabagumbiriye cane. Amahoro y'Umwami Imana asage imitima yacu. Umwe wese ahari, nizera ko ari impore, nizera ko dushima Umwami, nizera ko bimeze neza, naho bugwaye, naho bari ikintu kitagenda neza, tugume twizera Imana, kuko Imana yacu iradukunda kandi Imana yacu yiteguye kutugirira neza. Gukora ko nzi imigambi bafitiye ari imigambi myiza, ari imigambi y'amahoro, nico gituma tuba amahoro. Ego. Ngarutse mwa ca kiganiro c'ijambo ry'Imana, tuganire twumve ico Imana yaduteguriye uyu munsi, ico yagombye kutubwira uyu munsi, ico yagombye kuvugana natwe uyu munsi. Tugiye gusoma amajambo y'Imana dusanga muri Yohana 9. Ndanzi y'amajambo ivuga ngo uwavutse ari impumyi. Ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi, abigishwa biwe baramubaza bati mwigisha, ninde yakoze icaha, nuyo canke n'abavyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Yesu arabishura ati uyu ntiyakoze icaha kandi si abavyeyi biwe, ariko ni ukugira ngo ibikorwa vy'Imana bibonekere kuri we. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa vy'uwantumye hakibona, buhava bwira atawugishobora gukora. Nkiri mw'isi ndi umuco w'isi. Avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utwondo, araheza amusiga utwo tondo ku maso. Aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Silowamu risobanurwa ngo umutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka abona. Nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusezi barabazanya bati mbega uyu siwe yahora yicaye asegerereza? Abandi bati niwe, abandi bati oya nuwo basa. Nawe arababwira ati ni jewe. Nuko baramubaza bati mbega none amaso yawe yahumutse ate? Nawe arabishura ati ni wa muntu yitwa Yesu yavuruze utwondo atusiga ku maso, arambwira ati ja kuri Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Nawe ati sindahazi. Haleluya. Ndakunda Imana. Ndakunda Imana cane, kubera yuko Imana ntabwo iraba nk'abana b'abantu. Imana ntabwo ikora nk'abana b'abantu. Imana nta kintu na kimwe gihindura umugambi wayo, canke se kibuza canke kideviya, niko nobivuga. Uyu muntu ngo yavutse ari impumyi, ariko nubwo yavutse ari impumyi, abantu bobo ico babona ni ivyaha yakoze. Ni kuvuga ngo iyo abantu baturaba turi muri iyi situation canke iriya, hari igihe bibaza ngo ni ivyaha. Abantu ugasanga ikintu ca mbere bobo babonye canke ikintu ca mbere bashize imbere ni icaha. Babonye rero umwami ngo baja kumubaza ngo mbega ngo ninde yakoze icaha, ngo hagati y'uyu ngo n'uriya hano, hagati y'uyu n'abavyeyi biwe. Hemwe reka ndababaza, nukuri umwana aravutse. Bibiliya ntabwo itubwira ngo uyu muntu yaravutse avuka arabona nk'abandi bantu bose, hanyuma mu nyuma arahuma. Ariko Bibiliya iratubwira ngo uyu muntu ngo yavutse ari impumyi. Bantu b'Imana, iyumvire umuntu yavutse ari impumyi. Ni ukuvuga ubwo bumuga bwiwe subwo yaronse nyuma, subwo bahuye nyuma, ariko ubwo bumuga bwiwe ngo yavutse abufise. Ariko abantu baja kurondera, baja gushaka aho ubwo bumuga bwavuye. Imana idutabare cane. Hama rero ngo babonye Yesu ngo baramubaza ngo mbega ngo uyu ngo canke ngo abavyeyi biwe ngo ninde yakoze icyaha? Ntibaniyumvira ngo bamubaze bati mbega uyu mwana ko yavutse ahumye vyagenze gute? Ni urumva. Ariko ubwo nyene bari bamushikiriye, bahejeje guca urubanza. Bene data, muze twirinde guca imanza, muze twirinde kwiyumvira. Hari igihe muranwenza abantu, umuntu araza akubwira ngo ariko nawe ngo kuva aho wabengeye, ugaca wiyumvira genre urimwo mubona bene.
umva umuntu ntaniyumvira ati none urya muntu ko atarubaka byoba byaramuvuyeko hoba hari ikibazo canke vy'ukuri arabishaka oya bobo donc umuntu akaza yamaze gufata position kubera ko akubonye ukunya. Ndibuka ko hariho n'abantu usanga akubwira ngo yango bariya abantu ngo nibo babigize, ugasanga abantu barubakanye baravyaye umwana umwe canke bavyara abana babiri biranka, ariko ugasanga nukuri vy'ukuri mu mutima sibo babishatse, sibo batashaka kuronka abandi bana, ariko ukaza wumva abantu baravuze ngo yaye shango bajyanya, urumva ngo wewe urafina ngo n'abantu bize ngo hajya ngo nibo ngo babigize. Ugasanga turiko turakomeretsa imitima. Abo bantu nabo si shwa bagize, abo bantu nabo bashaka ibibondo, bashaka kugwira, bashaka ubuzima nk'ubw'abandi bantu bose, mugabo ntivyakunze. Ariko twebwe tugaca tuja ngaho tugaca duca imanza, tugaca tuja ngaho tukagira ukuntu nyene tubibona. Imana idutabare cane. Yesu rero arababwira ati yabuye aba bavyeyi biwe nta numwe yakoze icaha, ati ahubwo ibi vyarabaye kugira ngo imirimo y'Imana ishimagizwe muri we. Nshuti mukundwa, uriko uraca mu bihe bitandukanye, uriko uraca muri situation igoye, uriko uraca mu bintu ubona bitoroshe kuvamwo, uriko uraca mu bintu ubona vyagusovye nawe vyagucanze vyakuzazaniye, uriko uriyumvira ati ibi bintu ndimwo nibiki, uriko uriyumvira ati mbega ibi bintu nzobisohokamo ryari. Hari n'igihe tuvuga ati rega twaraciye mu vyaha ngira ntituraharirwa. Oya, nanje kumenyesha ngo Kristo iyo yaguhariye nukuri birahera, ntasubira kuguharura kw'icaha, aba yakugiriye imbabazi. Ibintu vyose tuba turiko turacamwo nukuri ikibazo si koko twacumuye, ikibazo si kubera ko dufitaniye amatati n'umucunguzi wacu. Oya, hari ibintu areka tugacamwo, hari ibintu yemera tugacamwo kugira ngo ubwiza bwiwe buzogaragare, kugira ngo ubuntu bwiwe buzoboneke, kugira ngo urukundo rwiwe rugaragare, ruseruke mu mirimo yiwe azokora kuri twebwe, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo batahura ubukuru bw'Imana. Hari igihe Imana mu vyo yitiza natwe turimwo, ubuzima bwacu burimwo, ingingo zitugize zirimwo. Hari igihe Imana ireka ukabura ikintu runaka, atari uko ikwanse, atari uko yaguhevye, atari uko yakwibagiye, ariko kugira ngo umunsi yakugarutseko abantu bose bazovuga ati yo ati bwa bundi. Nukuri hari igihe atakindi ishaka ariko ari amashimwe gusa n'icubahiro, kandi kugira ngo abantu bazovuga ati yo bwa bundi wa muntu yarasenga Imana, bwa bundi wa muntu yari kumwe n'Imana naho vyari bimeze kurya kose, wa muntu yari umuntu w'Imana. Rega Imana yaramukunda, Imana yari mufise ku mugambi. Donc ibintu vyose bitubako suko Imana yatuhevye, ibintu vyose biba ku bantu bene data. Ni wabona umuntu mu cago runaka, ni wabona umuntu muri situation runaka, ukabona umuntu vyanse kwa yivamwo, ukabona umuntu iyo situation yayitevyemwo, ukabona uwo muntu iyo situation yayigumyemwo, ntushoke wibwira ngo ni ivyaha, urumva ngo urya muntu ngo yaracumuye, urumva ngo urya muntu ngo ntiyumviye Imana. My dear, ashobora kuba yumvira beaucoup plus uko wowe uvyibaza, ashobora kuba yumvira Imana gusumba uko wowe wobishikira, ashobora kuba ahamya ubwiza n'urukundo rw'Imana, ariko gusa kuba ari kugira ngo umunsi runaka Imana izishimagizwe, Imana izishimwe, Imana izigaragare iserutse yitamanzuye. Imana yacu nishimwe. Ngo barabazanije, ngo baramuravye, ngo baravuga ngo yo ngubwo nguyunya musi wa undi ngo yahora asegerereza. Nshuti mukundwa, narinje kuremesha umutima wawe. Hari ukuntu ibihe biza bikakudefinisa, hamwe bakubona bakavuga ngo ni naka, ni wa wundi ameze uku, ni wa mama yabura uruvyaro, ni wa mukobwa yabuze umugabo, ni wa umugore yapfakara, ni wa mwana w'imfuvyi, ni wa wundi bama birukana mu nzu. Nukuri abantu bakakudefinisa, ico kibazo cawe kigasigara ariyo identite yawe. Mugabo nagira ndakubwira ngo umunsi Kristo azogomba kwitamanzura, umunsi Kristo azogomba gukora ku buzima bwawe, agakora ibitangaza na kumiza, narinje kumenyesha ngo abantu bazobazanya. Ico gihe abantu bazobazanya, bazibwira bati mbega ni wa wundi, bazibwira bati mbega none vyagenze gute. Nico nkundira Yesu, iyo aje ku buzima bwawe ntabwo abaza, ntazorangisha inzira, ntazobaza ngo mbega ngo kwa mama Nyishu ni hehe, ntazobaza ngo mbega ngo none ngo kwa Nadeje ni hehe. Oya, arahazi neza, inzira zawe arazizi, uko agiye kubigenza arabizi, ingana zo gutabara nawe ugaseruka niwe abizi, kandi azoza ntazoceceka.
igihe ciwe nicagera azoza mu bwisanzure, igihe ciwe nicagera azoza ari uwundi muntu, azoza abisobanure, azoza agusobanure. Ngo barabazanya baravuga ngo none ninde canke n'uwo bavukana, bavuga ati ni jewe. Ndakunda rero Kristo iyo yaje arakora tellement que imirimo yakoze irivuga sha, kandi araguhindurira identite, araguhindurira donc rya zina bari baraguhaye, kwa kundi bari barabigendeje bigahinduka, ugasigara uri uwundi muntu. Arababwira ati ni jewe. Baramubaza ngo none mbega none amaso yawe yahavuyeho umuntu, amaso yawe ubu uratubona, vyagenze gute? Uko bizoba ntibiramenyekana, ariko icyo nzi coco nuko azobisobanura, kandi nuko azobigenza neza, kandi nuko inzira ziwe nta muntu amucira inzira, nta muntu amubwira ngo uca ngaha, nta muntu amubwira ngo bigenze gutya, ngo yaciriye ngo dute ngo aravayanga ngo utwondo ngo musiga mu maso. We ivyo wokwibaza yuko umuntu yavutse atabona, ari utwondo gusa twoza gusova amaso yiwe. Rero niko niyo situation yawe, ata muntu numwe azi uko bizogenda, ata muntu numwe azi aho Kristo azoca. Ico nzi gusa nuko azoza akakugirira neza. Ngo yere bishuye ngo wa muntu yitwa Yesu, bisigura ngo uwo muntu siko yaramuzi cane, siko yaramufise ko amateka, siko mugabo yaramwumva, yarumva umuntu yitwa Yesu, yarumva ko uwo Yesu akora ibitangaza, yarumva ko none mugenzi wewe Yesu uramuzi, uramaze kumwumva basi, uramaze kumva aho atabara, uramaze kumva ahagira neza. Hari umuririmbyi yavuze ngo narakubonye Mana, ngo narabonye ukuboko kwawe, ngo narakubonye. Je mama Nyishu naramubonye mu bihe vyinshi, naramubonye mu bihe bitandukanye, naramubonye mu bihe niranze, mu bihe nihebuye, naramubonye umubiri wampindutse, naramubonye mu bukene, naramubonye mu nzara, naramubonye mu ntambara, naramubonye mu bihe, naramubonye mu bushomeri, narabonye Yesu atanga akazi, narabonye Yesu atanga ubuzima, narabonye Yesu atanga abana, narabonye Yesu ahindura amazina, narabonye Yesu no mu gitutu c'urupfu aza kare mu buzima, nabonye Yesu mu ngeri nyinshi zitandukanye. Rero uyu arababwira ngo ni wa wundi Yesu, ni wa wundi numva, ni wa wundi numva bavuga nanje yanshikiriye, nanje yangezeko. Nshuti mukundwa, nanje ndagomba ngo iki gihe nyene, muri iyi minsi nyene, nawe Yesu agutemberere, nawe Yesu agusure, nawe ugire intahe, nawe ugire ivyo uvuze ati ni Yesu, nawe ugire nibakubaza ati ni Yesu, nibakubaza ati wabigenjeje gute, nibakubaza ati wafashe umuti uwuhe, wabwira uti ni Yesu, nibakubwira ngo mbega ngo wasenze kangahe, utoyaye ni Yesu. Kubera ko Yesu yakugendeye, kubera ko Yesu yabikoze, aramubwira ivyo yakoze byose. Ngo hama ndahumuka, nabo ngo bamubaza ngo mbega ari hehe, ati jewe ntahonze, ico nzi ndazi ico yakoze. Nshuti mukundwa, niwakirira ijambo ukarigira iryawe, niwakirira ijambo ukaryizera, niwakirira ijambo ukumva ko nawe Yesu agiye kukugirira neza, ukumva ko nawe Yesu agiye kugutabara. No kuri hari ibintu twabayemo, hari ibintu turimo, hari ibintu biduteye ubwoba, hari ibintu twumva umengo ntibizohinduka, hari ibintu twumva umengo ni vya bindi nyene. Ni kuri hari igihe ubukene buza bugasugereza umuntu, hari igihe ikibazo runaka kiza, ninde yamaganya, ninde yamashikiriza amakuru mabi, agasanga ni wowe buri gihe. Ariko reka nkubwire, suko data yaguhevye, ni kugira ngo umunsi yakujeko bimenyekane, ni kugira ngo umunsi yakugendeye bigaragare, kandi no kuri yiteze kutugirira neza. Ari ku rugi, ariko aradodora, numwugururira, numwemerera, nawe arakugirira neza. Abantu bakuyoberwe, abantu babazanye, babaza ati mbega ni naka, mbega ninde, bakubaze ngo mbega vyagenze gute, nawe uzobabwira uti ni Yesu yabikoze. Shalom, shalom, shalom.